iteka umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV, aho muri hose ndabahaye kaze muri iki gitondo co kuwa Mungu. Turi ku itariki ya 16 kwezi kwa kane umwaka w'2023. Makuru tubazaniye muri uyu mwanya kaza kwibanda ku biriko bivugwa cyane bisata bitandukanye harimwo umutekano, ubutungane, agateka kazina muntu n'ibindi byinshi twabateguriye. Aho muri hose ndabahaye kaze, ndabizi ko mudakurikira muri henshi, ari abari mu gihugu imbere mu ntara zigiye zitandukanye, ari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese ndabahaye kaze, ntimuze gucikwa naya haraza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kuja kumutanga side, abicanyi bariko bararikurwa bahejeje gutanga amafaranga y'amarundi. Ni inkuru rero iriko irazunguruka cyane nyuma yo kuza barafatwa bongera barekurwa. Hari abarekuwe burundu nyuma yo kwagirizwa kwica umuntu. Mukaza kumenya rero aho vyabereye ni mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko kandi muza no gukurikira inkuru y'umuretona koroneri hariko harya giturire mu Burundi. Hari amakuru yavuga rero ko uwo mutegetsi wo mu biro bikuru vya Etat-Major yitwa Letona Claudel Niyongabo ajejwe kubika impapuro z'abasoda ko barya igiturire kiri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kubamusaba impapuro. Ayo makuru nandi twabateguriye mu kanya gato n'ingingo imwe ukwayo. Turatangurira kuri yo yabicanyi bariko bararekurwa. Ngusabe kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone n'ubutari wafyonda ko ibuke no kubisangiza agenza be kugira badacikwa nayo dushikiriza imisi yose ngaha ku Muhuza TV. Ndabahaye kaze. Mutanga side umwe mu bacumise macungu yari kuwatanze ibihumbi 500 inyuma yo kuza arafatwa yongera arekurwa aho batazira museremo asa warekuwe burundu ku munsi wa kabiri nyuma y'indwi zirenga 2 ramaze mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi muri quartier Jabe mu gisagara ca Bujumbura. Museremu yari kuwatanze amafaranga ibihumbi 500 ariko abiza amategeko bavuga ko ya mafaranga ataco asegura muri dosiye nk'irya yahatswe guhitana ubuzima bwo batazira amacungu. Umunsi wa kabiri igenekereza 11 ndamukiza muri uyu mwaka turimwe 2023 niho Jisi batazira museremu yari kurwanya nyuma y'indwi zirenga 2 yamaze yafungiye mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi kwijabe. Fungwa ryiwe ryari ryagiyemwo impari nyinshi kuko yaguma avuga ko adategera igituma yafashwe wenyene kandi mu gusogota imbuga itamushoferi wa tagisi Nsengiyumva Andre batazira amacungu yari kumwe n'abandi babigizemwo uruhara runini na cane wari amurongoye ico gihe mu mbonera kure muri quartier Mutanga Sud. Ernest barakamfitiye itororokanizo ry'amakuru Lomande dukeshiye inkuru ryaramenye ko imbere kumurekura museremu yatanze amafaranga ibihumbi 500 y'amarundi, bikabivugwa ko yasabwe gutanga ayandi mu misi iza. Amakuru nyene amenyesha ko ayo mafaranga azohabwa Nsengiyumva Andre batazira amacungu kugira ngo ayakoreshe mu kwivuza. Gusa ibyakozwe byose amategeko ntavyemera. Umwe mu biza amategeko avuga ko amategeko mpanavyaha yarenzwe kumvo zo gukingira wakoze icaha canke uwo bagikoranye canke uwamukingiye ikibaba. Amafaranga ntansigura afise kuko bwa mbere na mbere wakorewe icaha ntashobora kuja kubwira ubutungane ngo ndabihevye kuko sinawe yabwituye. Uwo yiza by'amategeko abandanya avuga ko Nyamirama bataburenganzira ifise bwo gusabira indishi y'akababaro wakorewe amabi canke ingwati. Ibijanye n'ingwati na parake iyisaba yisunze ibitegekanwa n'amategeko kuko atabubashe ifise bwo kuyishingira. Ayo mafaranga kandi ngo ntashobora kwitwa amande bita amande transactionnelle kubera uburemere bw'icaha. Kubw'iyo nzobere ku vy'amategeko iyo dosiye iraremereye cyane kuko ishobora kwitwa kugerageza kugandaguba, ivyo bita tentative de meurtre ou d'assassinat canke gafatwa nko gukubita umuntu ukamukomeretsa cyane, ivyo bita coup et blessure grave. Uko icaha cofatwa kose nta vyo guhoyahoya canke kumvikanisha impande zibiri bishoboka kuko ubutungane bwo kwiragizwa gukinira mu ubuzima bw'abanyagihugu. Muri kino gihe Nsengiyumva Andre batazira amacungu yivuza ataha muhira nyuma y'imisi itari mike amaze arwariye mu bitaro Prince Jean Charles.
abagirizwa gusizikariza ubuzima no gusogota umushoferi wa tagisi Nsengiyumva Andre batazira amacungu ni batatu. Ernest Barakamfiti yagira gatanu barongoye karitsiye mu Tangaside kwigenekereza 18 Ruhuhuma 2023. Ernest Barakamfiti yatowe ngo arongore imbonerakure zo muri zone ya Rohero yose. Imbere yaho yari yasanzwe arongoye imbonerakure zo muri karitsiye ya Mutangaside. Wa kabiri ubagirizwa gucumita no gukubita amacungu ya Regis batazira Muserema heruka kurekurwa niwe nyene akabare amacungu yakubitiyemwo yongera acumiterwa mu imbugita bamwita Nyumba Kumi kuko asanzwe ajejwe kurongora gace kamwe ka segiteri Mugoboka ya kabiri warongoye n'urwaruka rwa CNDD-FDD biti imbonerakure muri Mugoboka ya kabiri. Wa gatatu yagirizwa gukubagura no gucumita imbugita umunyagihugu macungu no witwa Daniel imbonerakure isanzwe yaho muri karitsiye Mutangaside. Bamwe nyagihugu basaba ko abo bose uko ari batatu bakubitwaye ntaye mu gahanga. Leta y'u Burundi nayo ikavuza umunyagihugu Nsengiyumva Andre batazira amacungu. Yandi makuru havugwa cyane mu gisata cy'umutekano, hari amakuru avugwa ku mutegetsi wo mu biro bikuru vya Etat Major yitwa Lieutenant Colonel Niyongabo ajejwe kubika impapuro z'abasoda ko yoba ryaye igiturire kiri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 by'amarundi kuba musaba impapuro. Uko amakuru ava mu basoda bivuga, Lieutenant Colonel Niyongabo yagirizwa ko yoba atuma abasoda bato gutoza igiturire kiri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 by'amarundi ku musoda wese asaba urupapuro by'umwidondoro abakeneye gutwaraho baziterera nko muri INSS. Abo basoda bakaba basaba abamukurira kwitohoreza ayo makuru baheze bamukosore mu gihe batoba bafatikanije ubwo ubegito. Andi makuru ariko ravugwa cyane mu gisata c'intwaro nuko mu ntara ya Ngozi amakomine Nyamurenza na Tangara avise bamustanteri bashasha bagize inama z'amakomine Tangara na Nyamurenza mu ntara ya Ngozi muri aruko bw'u Burundi nibo batoye izo ndongozi nshasha z'amakomine ku wa gatanu. Asubiriye abaheruka guhagarikwa mu mabanga n'umushikiranganje vyajejwe ari nko intwaro yo hagati mu gihugu. Muri komine Tangara 39 bagize inama ya komine ni nayo bari bitavye amatora. Kubw'amasoko yacu batandatu baratumye amajwi abiri nayo amapfa gusa kubw'amasoko yacu nyene. Zena Bigirimana turuka muri CNDD-FDD niwe yatoye kugira ngo arongore komine Tangara. Umwanya w'umugambwe uri ku butegetsi akabasubiriye Salvatore Murantunge Magara uhaheze imisi hagaritswe mu mabanga yagirizwa kunyuruza amatona atari make y'ibigori vy'ikigwa na Jesa muri iyo komine. Amatora y'umustanteri mushasha yabaye kandi mu ikomine ya Nyamurenza muri iyo ntara n'ubundi yanguza. Alex Ntuzwe nayo niwe yatorewe kurongora iyo komine. Alex Ntuzwe nawe yasubiriye Cesar Nizigimana uwo mukenyezi n'umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari haheze ukwezi kurenga Cesar Nizigimana yagirizwa kugira inyifato itabereye indongozi yari yarabagojwe mu mabanga yiwe. Kuva muri 2020 abastanteri batatu baramaze guhagarikwa mu mabanga mu ntara ya Ngozi n'abari barongoye amakomine ya Kiremba, Tangara na Nyamurenza mu ntara zindi nyinshi cyane muri Rumonge. Ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi abandi bastanteri barabagojwe mu mabanga bagirizwa kunyuruza amatungo ya komine canke ibikoresho bigenewe kubaka amashure byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Nka bose ararekuwe nyuma yo gusubiza ivyibwe canke bakariha igice cavyo. Bamwe mu bakurikirana hafi babona ko hari imanga nini hagati y'ivy'umukuru w'igihugu Neva yemera ibikorwa vyiwe mu kurwanya igiturire bakamwagiriza kuba adafata ibifi binini ariko ku ncuro nyisho yifuza ko abicanyi n'abafashe ku nguvu abandi ari bo borungikwa mu gasho. Isiguye atati ntaco bimaze kurungika abantu mwibohero kugira ngo bagaburirwe amafaranga y'igihugu kandi basubira gusubiza ivyo bivye bagaca babandanya bakora. Ariko ravugwa cyane mu kibano ndetse no mu budandaji aho vyahoze vyitwa ingorane w'ikijumbi Karusi kigeranwa n'inzahabo. Nta gihe kirekire giheze ibijumbu bitanguye kuzimba ku isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Ku wa 12 ukwezi kwa 4 2023 basimwe y'ibijumbu yagugwa hagati y'ibihumbi 9 na 12 mu gihe akabase gato y'icyanke agatemere kagugwa amafaranga ibihumbi 5 gafunguka aro kari amajana 5 buni noti y'igihumbi vy'amarundi. Bamwe mu badandaza bamenyesha ko ibijumbu vyadugije ibeye kuva mu ntango y'impeshi igihe biharage navyo biduze bikagera ku mafaranga y'ibihumbi 3 n'amajana 7.
umwe muri bo yagize ati tubirangura natwe bituzimvye ntushobora kwibaza ko umufuko urangurwa uzimvye ukuraho natwe abi tubirangurira ko batubwira ko bibahanga iyo bagiye gusuma izindi mfungurwa baca badoza ibeye kugira bihende neza na buke buke afise abana 5 bavuze ko ubu bizimba kose ibijumba bitoreka kugurwa kuko ari indya ikundwa n'abana kandi haza turihangana nibase tukayiteranira turi babiri kuko kuba mu nzu atakijumba ni ingorane mu zindi mumenya ko ibase y'ibijumba mu ntango za Ruhuma yagurwa hagati y'2,000 n'6,000 muri iyo soko nyene. Ese mwebwe ibiciro vyoba vyifashe gute? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Mwanywanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cyane ko mwakurikiye amakuru nimuze gucikwa tuza gushikiriza ngaha kuri chaîne yacu buko ibisangiza bagenzabe ufyonda kuri subscribe canke sabone mutari wafyonda kimana ibahezagire kuri wa Mungu.